ntitwe abaririmbyi ba gospel turabaririmbyi baririmba indirimbo ziri z'urukundo zo guhanura zo gufixa imitima yavunice yari ibintu bitandukanye ama gospel turayakora yes ariko twabonye yuko twisogeze gatoya ico ndovuga ku kazi uyu n'umusani iyi ni lebo hari ibintu byinshi bikenewe hakenewe videographer harakenewe abakora amarogo harakenewe abakameramena bakora ama interview kubera zakarebo ni lebo yani ni SSE yani mu video bikuru so je dukeneye yani dukeneye kubona mwege muri ko muraturaba bamwe muri mwege muzoba muhagaze ngaha ayi nuko dugitanguza uko nuko muravuga ibyiza bya SSE icambere cyo ni kurondera ingene two fasha abandi bene wacu kugira baronka akazi kubera mwese muri hano kubera mwapoteza umwana wanyu mwapoteze ibyo mwoshobora gukora bukaza ngaha ni kubera mubona akazoza k'igihugu ni kubera mubona akazoza k'umuryango wanyu so natwege tutararongora canke tukirondera twakeneye gufashanywa nico gituma twatanguza iyo label ya SSE Soft Sound Empire yani idumbero yacu ni gufashanywa kugira uwundi gwaruka canke umwe muri mwebwe bishoboke tubashiremwe mube bamwe muri twege kandi gikuru tuze kuyigira kugira igire uburemere twishikireho rero razunyu by'abarundi ngene bimeze twaze kwishikira kugira tubitanguze tubone foundation ngene imeze tuje kugira kurondera abakozi boshobora kutunganira kudufasha muri iki gikorwa two turakora kandi no guteza imbere umuziki wanje ico nico muhimu cyane turakoza kumushimira abona komeza kumushimira kubera yatanguriye mu gihugu c'amata n'ubuki akabona yuko abatera iteka mwege kwanza abo muhira arico naje cyashimishije nka manager yuko twotangurira muhira igihe yo kugenda mu bindi bihugu